Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV. Naam, iyo ugize subscribe na like niteka ntangere kuri Bujumbura TV, niteka ntangere ku bakunzi ba Bujumbura TV, ku bakunzi umuziki ndonzi, ku bakunzi ibikorwa by'abarundi bava hose bakagera, niteka ntangere kuri we wese wifuza ko umuziki nutera imbere. Ni Big on the mic, ni Scott kuri kamera yanye, turi kumwe na Bizos Kiyagiste rapper, ekogira mariage afite ibintu byinshi by'umuziki ndunda tubwira, gatumwe kaze muri Bujumbura TV tumwifuriza mu munezero mbese n'umunezero mu rugo rwiwe. Ndakwambije mbe ndakwifuriza novuga ati Bizos kirangene. Murakoze cyane ama ngira ko ndamutsa nongera bwati karibu cyane wanje kwa Bizos Kiyagiste rap. Okay. Now Bizos tukumenyere uri muri music ya Buja Flavor, right? Uko usanzwe kandi yakanubwira mariage. Aha ni ntuko ari yumvira nitwa tuvuye check iyo mariage. Besha bavuga bati n'abaririmbyi bake bimva kugira mariage, beshi bavuga bati katujane tuje kuba muhira. Bagira fete ya mariage kutegura abantu kwa bibi mariage. Ni bake bayiyumvira. Kubwawe wimva kugira mariage byagenze gute byaje gute? Okay, Jenny wazako vyose ni integuro y'umuntu kandi bivana nuko umumu wese afite integuro. Ikintu nka mariage si ikintu gitoya mu buzima bw'umuntu, ni ikintu gisaba kuba kwanza wacishizemwo hama ukagishira mu migambi yawe, hama ukagishira mu ngiro. Nibaza ko hari aci imyaka myinshi ndabyumvira ukuntu bizogenda. Nibaza ko ni imwe mu ndoto zanje zibaye ukuri. Ego cyane. Inyuma Big Fizz wagize mariage, mu barinzi bake wagize mariage, n'abarinzi tutaze tumenye bagira mariage. Kandi twazi ko musanzwe mufise bigeragezo vyinshi by'inkumenyisha. Kugira ngo ushaka gucaga umukobwa mushaka kubana, mushaka kubakana kugirana ubukwe, ntivyakubera intambamye kuri wewe? Nibaza ko nkuko abahungu bose babizi, canke abantu bose babizi mu uno muga wacu n'umwuga navuga yuko abajene bakiri bato, ni kuvuga abajene nyene baca barakunda cyane gukunda cyane abantu baririmba, surtout nk'abantu nyene abigema gufisa amaraso ashushe. Rero kuri twebwe usanga turirimba kugira ushobore guhitamwo umwe, ni igikorwa bigusaba yuko ushobora utegerezwa kuba serieux bikwiye no kumenya icyo ushaka, no kumenya urugo ushaka, no gusenga Imana kandi kuko nkuko abakuze babivuga yuko umugore umuhabwa n'Imana. Nibaza ko mu bikorwa vya mbere vyangoye cyane ko hari kuraba no kurondera umuntu kazi dushaka kubana. Muganda shimira Imana ko yashoboye kuboneka, hama bitoroshe mugabo byarakunze twaba turi kumwe no munsi yego. Uwo muntu kazi wasanzwe aririmba canke wewe asanzwe akora ibindi akandi kazi gasanzwe utakuririmba? Novuga yuko navuga ko araririmba mugabo asanzwe aririmba n'umukoriste dufate aririmbira Imana. Ego ikintu novuga ko gishobora gutangaza abantu batari bake, koma umuntu aririmba profane ashobora guhuza n'umuntu aririmba gospel cyangwa muri chorale. Nibaza yuko ni ikintu gishobora kuba cyo tangaza benshi, mugabo mu gihe tuvuga ati ikintu cyose Imana igiyemwo kigenda neza. Rero byarashitse turahura dutandukanye ko nyene, mugabo turashika ku munsi wa mariage turarushinga. Birabaho uko nyene biramera neza kandi ni umunyeshure. Ego ngo nzazi kwandikira mu ijoro ryamye zikuza gusinzira ujya masasa z'ijoro sanzwe z'ijoro nizo bazi gutera ingorane. Nibaza yuko iyo umuntu ashinze urugo agize mariage, inkumi zitandukanye zose baba bavugana. Nibaza ko ikintu cya mbere cyo kubahiriza ni kubahiriza mugenzi wabo kazi, ni kuvuga umwigeme mugenzi wabo abaye umuinarugo. Dufate mu gihe bashoboye kuba bashobora kubandanya kwandikira umuntu nk'uko umengo nta cyahindutse, dufate y'ama message iki nyene nkuko vyahora. Nibaza yuko
ataba ari ikintu cyiza, naho jewe ntubaha umwanya, si byiza tu gusa ubugenzi burabandanya ntibuca buhera, mugabo buca bugira imbibe, buca bugira aho bugarukira. Ego nibaza ko benshi abandi baca baba mu rwego rw'abashikanje ego ibintu nk'ibyo. Tukiraho nyine kuri mariage yawe, n'ikibazo cyaba kuri mariage yawe, uragize mariage muri iki twazi ko gesha gasha kurara muri studio karirimba cyo gatamwe jove ku kazi nko muri concert cyangwa ibindi, ubwo ntiwakuza abimutirimutsa yo kubwiye ko watamenye ibintu byo gutaha ijoro, ibintu byo kubona mama utaka ijoro, cyavuga ati umuntu gawanje ari mu biki, ubwo kuri wamutegura abona ko neza tuzabikuzana ingorane mu nyuma. Jene wazaye ko kugira durinde dushika ngaha, tugeze gushika dutwarane, no bamenyesha yuko umugore wanje turi kumwe no munsi twagiranye mariage le 29, twatumaranye imyaka 3 turi kumwe, no imyaka 3 turi muri fiançailles. Nukuvuga yuko iyo myaka yose ivyuko nsanzwe ndirimba nkora ama concert nja muri studio ngateba yarasanzwe abizi. Nukuvuga kugira tugere ngaha hose si kintu azubayo abonye ubwa mbere gusa, nkuko umuhungu wari we wese cyangwa umugabo wari we wese azi yuko kuba mu rugo no kuba hafi y'uwo bubakanye ari iteka kandi ari kimwe mu bikomeza urugo, ni kugerageza jewe n'uburirimvyi bwanje nkagerageza nkavyubahiriza, gusa iyo bingoye bishitse bikangora ngateba turi kumwe aratahura turazinanye zoye musigurira ego hama tubiyage turi babiri. Nabakuze ba Bujumbura TV bese nakuze ba Bizos Kiyagiste wapa muri ivyo muronzi yagize mariage le 29 yagiye mariage bakoga message muzagarike ntimuze musambuze, ni Bizos yagize mariage y'umuntu asenga cyane, ntimuze mutume atirimuka nivyo basavye. Bizos tugaruke kubuza busanzwe bwa misi yose usanzwe kwa kazi kawe kamisi yose kuburirimbyi, uca tukuzi nka Kiyagiste wapa iyo style bose yagukwikirana hafi barazi ingere byatanguye uzabwa bwose ngatanga umuziki byose tubigarukako, ariko hanini nshaka kumenya nka CEO batanguje Kiyagiste wapa, abantu bari muri Kiyagiste wapa ni bande ni abandi ni bangahe wacuze tumenyere? Novuga ko Kiyagiste style iragabuye, hariho Kiyagiste style music, dufate abo n'abantu dusanzwe dukorana mu by'ama concert, dufate abari mu nteguro nk'iyo ahantu tugombye gukorera, abo nibo baba bari muri staff ya Kiyagiste style team, dufate bashobora gufasha muri organisation, bagashika kuri terrain bakaraba kuno hameze, bagakora ibikenewe byose kugira concert ibe ahantu. Dushaka kumenya abaririmbyi, mu baririmbyi novuga yuko ababoneka abazwi ni babiri gusa, no kuvuga ni Bizos Kiyagiste rapper, hakaba Alan Kiss muramuzi yama yafatiye ama refrain menshi meza arabizi. Abandi nabo ntibaragira ku rwego rwo kumenyekana gose, mugabo nico kintu turimwo. Ego mu misi heze bamenyesheje yuko agomba gusohoka amashapo n'imipira ya Kiyagiste na yanditse ko Kiyagiste style, iyo mipira ntitwayibonye ivyo byagenze gute? Ndibuka ko nigeze kubivuga, ndamenyesha yuko amashapo matriko agiye gusohoka, mugabo ntivyakunze bivanye nuko nari mu bintu byinshi byo gutegura urubanza rwa mariage yanje. Urubanza ngira ku bantu bashoboye kurubona rwa rubanza rwatwaye uburyo butari buke, rero kugira kimagi kundi kindi kibanza kugoyagoya canke guhagarara, nico gituma ivyo matriko chapeau zanditse ko Kiyagiste style tobani turabihagarika gatoya, mugabo ku kintu nibaza ko hari abantu bari babonye triko za mbere za Kiyagiste style zageze kusohoka, mugabo turi ko turagerageza kugira yari yese twako turapima gatoya turabe ko vyomera. Amatriko yasohotse ubwa mbere tugomba kuyasubiramo kandi duhindure, kubera yuko logo twakoresheje kijya gihe tugomba kuyihindura tugira indi imeze neza ihinguye neza. Bizos uheje kugira mariage ufite team yawe ya Kiyagiste style, novuga ko ngaha mu Burundi bavuga yuko uri nka umwami wa Kiyagiste style, ni wayitanguje nga mu Burundi nawe nayirongoye no yiserukira, ariko wagize mariage
tufise amakenga ku bantu bamwe nk'abafani bawe bamwe bavuga ati Bizos avuga kuririmba ko yagize mariage yagumaje mu activité yo kuraba umuryango bahumuce ko abantu bifuza yuko babona yuko abafani bawe bifuza ati tushaka kumenya ivyiye vya Bizos. Ikintu bamenyesha nuko nkuko benshi bamaze imisi bawimbaza nk'abakunzi ba uno mudiyo wa Kiyagiste music bamaze imisi bawimbaza ati none ga bro uraduhemukiye kwera urazanye umugore azakubuza kuririmba usange ka kanovera n'umuziki mwiza na ya mitoma waroduha turabibuze none gute umugore asumbije abafans bawe ikiniki ico nabamenyesha nuko avant yuko ngira mariage avant yuko turangiza uno mwaka hariho indirimbo nasanzwe narakoze zari muri studio zishika kuri zibiri. Indirimbo ya mbere yitwa Marvela zoishira habona muri kuno kwezi nyene kwa mbere, hakaba n'indi zokwitwa n'indi yitwa Ndepana. Iyo si ivy'urukundo n'ibintu bijyanye n'ubuzima busanzwe. No kuvuga yuko izo ndirimbo muteza kuzironka ziza kuja habona ukuri kwamye. Hama ikintu cyonye novuga ko izohinduka niki nuko iyo umuntu abaye serugo aba responsable w'ibintu byose byo mu rugo, surtout ko abafise n'umugore urumva twatundi umuntu yara yigira iki niki tutandukanye tugabanuka. Ego cyane novuga ko ibikorwa by'umuziki bizoba gato ya perturber mugabo ntibizo bihagaze kuko indirimbo genda umuntu nandika indirimbo nziza mu mwanya muto no kuvuga wa mwanya wa studio umwanya wo kwiruka nakajumbu k'umuryango nako nyene byose nibaza ko shaka kubikora mugabo sinzokora umuziki nkuko nabikora ubwa mbere ntarazana umufasha. Yego uratanguye uza umufasha no kuririmba byose biri kumwe, dushaka kumenya akazi ka misi yose ka Bizos. Okay, nkuko mubizi no muziki ngaha mu Burundi iwacu nturaba akazi gose ku buryo umuntu avuga ati ndeka nabikore nk'umwuga usange ni utunze umuntu mu buzima bwiwe, naho hariho bakeya muziki utunze. Nibaza ko benshi bafite bagiye barabangikanya bakora mu buzima. Jewe nk'abandi baririmbye bamwe nyuma yo kuweza ishure nacengira ndaba tuntu tudandazwa tumwe nyene mbanda akora gira ndondere akajumbu nyene ko mujyango. Rero ndi umudandaza muto. Ego mu misi uko dutegura Kiyagiste ico twise Kiyagiste family wabaye nk'umujyango wabashoye gushika kuri mariage barabonye abawuserukira nuko dushaka kuzokora ibintu bimeze nk'ivy'urudandazwa bindi rero vya groupe yacu mugabo a part je sanzwe ndi umudandaza mutoya. Ego ironderera akajumbo nyene mu muji. Kiyagiste turazi yuko iri mu bantu benshi batandukanye abarini bana bataririmba abifasha gutegura amasho n'abandi. Kubyo uje muri Kiyagiste team hasabwe iki cyangwa uje muri Kiyagiste kuririmba umuririmbyi ho hasabwe iki? Twebwe nta migozi twavuga ko dushira muri Kiyagiste kugira umuntu yinjire. Nikimenyamenyo urashaka kwinjira hama ukaza urakora indirimbo ziwawe ukwawe nyene uri umwuga akora birakunda. No kuvuga yuko twe nta condition ndende zibaho mugabo si kuvuga ngo tuvuze uko tuvuga yuko abari bose baca bazo bakinjira mugabo hariho ibintu bisabwa kugira winjire muri Kiyagiste music cyangwa Kiyagiste family. Byose ni bimwe ko bitwagwa n'umuntu umwe ariwe jewe. No kuvuga nko kumuririmbyi ubanza kuba ufise talent, urashaka kubura iyo kuririmba ukaronka iyo kwandika. No kuvuga bishitse akagira nk'umwe muri twebwe atanonse umwanya wo kwandika mugabo afise iryo jwi acitora indirimbo. Hama hariho ibindi bintu avuga yuko nashoboye kuvugira ngaha ari ibintu ushatse kwinjira yobwigwa. Ego amategeko nyuma mariage Bizos tumwitege ko iki kuvyeke muziki wiwe. Inyuma ya mariage indirimbo
novuga ko ngiye gusohora nyinshi nzohindura gatoya. Ndazi ko kuva nko benshi bamenye mu ndirimbo z'urukundo nyinshi irimo amajambo nyene aryohera abakiri bato, ego ibintu nk'ivyo. Mugabo ikizohinduka kuva ngize mariage nuko nzokora indirimbo cyane indirimbo nyinshi zizoba zijyanye n'ivy'ubuzima bw'abubatse, no kuvuga ko nawe wubatse. Ego cyane kuvuga abantu bari mu ngo, ndazi ko ibibazo biriho atari bikeya. Bimwe ndabimenya meme avanye ko nza n'umugore nasa ndabizi ko tuba mu bantu. Rero hari indirimbo zitari nk'iya zoza zirasohoka zihanura cyane canke zigira ico zifashije mu bantu bubatse. Indirimbo nk'ijya iyo nakoze yitwa Ndisubiyeko, abatayizi bashaka kwandika Ndisubiyeko by Bizos kuri YouTube, kwandika Bizos Kiyagiste rapper, kwandika ushobora indirimbo Ndisubiyeko. Indirimbo zimeze nk'izo ndakora, hama n'abajene nyene bamenyereza za Charnice za Worship sinzoba nabibagiye, muga gusa nshatse kuvuga indirimbo zizogaragara cyane nimenizo. Bizos tusa tumumenyereye aririmba indirimbo z'urukundo, indirimbo itanga kuririmba kote wanje, indirimbo datanga kuzumviza ziwawe zintuma nshaka kwimva zose nkayiheza kuko ni iswari iryoshe cyane. Mugabo mu nyuma mu mpera amazi umwaka wa 2018 mba niheze mu kwicumi cyo 11 wasoheka indirimbo yitwa Ikaramu Itukura. Indirimbo ubona ko menye irimo amajambo ababaje cyane, mengo warababaye gose, mengo washavuye cyane, mengo abantu bari kurabwira, mengo ni beef amwe ariko bazifashe. Kubyo usojya ndirimbo byaje gutse ubwo uvuye muri style warimwo, washavuye koko canke byagikuje nko gute? Icyambere mvuze mfatiye ngaho uvuga ati kugira uve muri style warimwo, sinzi gusa style ni yayindi nyina bwo wahinduye amajambo tutuzumva tutazo kumenyereye mu zo mitoma ngo kwita mu isite nini, mugabo macaza muzi wakusirika nakwaje urumva. So ikintu cyabaye mu jya ndirimbo gato y'abantu arona commentaire mwe na mbona nsoma muri kujya ndirimbo, n'umuntu yambaje ngo mbega se mbo yameze nk'unkarira gato ngana umufane w'umuririmbyi umwe yibaza ko navuzemo, yambaye ati mbega se ngo iyo ni yaki ya ghost style yawe music tiyo ko ari yavuze ngo ni hip hop. Icyo nababwira Kiyagiste style ziri ubwoko butatu, ijya rero ni imwe mu bwoko bwa Kiyagiste style ntamenyereye gukoresha. Nuvuga Kiyagiste style inyaruka kandi yo ku mabiti aremereye, hari niyo mabiti yoroshe, n'ubwoko butatu. Nimwasaba kuvuga ndaza kuvuga, mugabo mvuze ku ndirimbo ni indirimbo navuga yuko nasohoye ikindi mwo indirimbo navuze nkuko ndabivugamo ati ndavuga ko atakujya umuntu, naravuze ndasohora ikindi mwo cyose, kandi nabaye navuga nabaye umunwa yari jewe, mugabo ndazi ko navugiye benshi, ari nkuko ijya ndirimbo yashoboye kunteranya n'abantu bamwe bituma abanda bukundi, bituma umengo ndabasarishije, mugabo uvuze ikiri ku mutima ata muntu urenganije, mbaza ko atakibazo. Ikaramu itukura irakosora, narakosoye nakiguku cyangwa ukundi, mugabo cyarasohotse. Ari nkuko hashobora kuba n'indi Ikaramu itukura, ko je ndirimbo ziwanje zimeze nka filme. Hariho nkuko bayibonye ari indirimbo yitwa Diblo 1, hakaba Diblo 2, hariho Charnice 1 ndi kumwe na Miss Nono ariwe Charnice na Alan Kiss, hakaba na Charnice 2 ndi kumwe na Black G barayizi. Rero ndashaka gukora n'indi nuze Ikaramu itukura yoyo shobora kuba ari sinzi original gusumba yambere. Maguza Bujumbura babona ko atimwe na Bizos abwati ubandanye ukosha nzoguguswa n'Ikaramu itukura ni Bizos. Bizos reka tugushime tukwifuza mbe n'amahirwe mu bwo gwawe n'umunezero ntangembe suzuvyare uduhe kamwe. Murakoze cyane abo muri Bujumbura TV, kandi nukuri ama TV online ndashaka ko muba benshi mugire umva natwe twiruke n'intambwe abandi mu bihugu bitandukanye bamaze kudusiga. Ndashima cyane kino kintu ko muriko murakora mwitanga, surtout nka mwebwe Bujumbura TV ndabona abana muritanga gose, kandi musanga abantu ku kivi umva ntabonebwe mufise vraiment
courage mubandanye uko hama ndagushimiye cyane n'abantu bashaka kuba bariko badukurikirana kuri Bujumbura TV nukuri murakoze cyane kunyipfuriza ivyo vyiza namwe nabipfurije ko muguma mugira ama-success mu vyo muri hama kandi Imana ibahezagire mwebwe wo muri Bujumbura TV hezagire n'abariko badukurikirana murakoze cyane nawe merci beaucoup twakeneze ukaduha katuzimana kanu karyoshe cyane merci beaucoup Bizos abashaka kurondera kukuronka ku marezo social yawe yose ukoresha nayo umuntu wese ushaka gukurikirana Bizos niba kuri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter hose ushaka kuranka nihe okay ndafise account za Facebook z'umuziki n'izindi atari z'umuziki si tuzo umuziki ko nizo kazi kawe tuko turavuga mukano gaye iz'umuziki hari yitwa Bizos Pro iyo ni jewe nyene mugabo gusa na yarujuje yarakwije abantu ntiyakira shaka ku accept ubugenzi ama ariyo iyo iriko irakora neza ni Bizos Kiyagiste rapper iyo ni Facebook na Facebook abiri mugabo ya Bizos Kiyagiste rapper niyo ushaka kundaba ashobora oya no iyo ni Facebook ama Instagram ni Bizos Kiyagiste gusa Bizos Kiyagiste niyo ndiko ama YouTube naho ndiho nka Bizos Kiyagiste rapper ego hose ushaka kuntora ama ndakunda cyane ibibazo ushaka kubaza inbox ariko ibibazo bya vyose ari intererano byose ndavyakira nkishura n'umuntu adatinya ibibazo ego merci beaucoup akina merci beaucoup nanga kuza Bujumbura TV gatubashime namwe afasha kaya kuva mu ntango y'igana ukunda gishike ku mpera yacu ni big kuri micro ndikumwe Scott kuri kamera madame gira subscribe ni www.bujumburatv.com ni website yacu Instagram Twitter Facebook on Bujumbura TV turakunda cyane kugira subscribe uja mushya video yawe uri kuraraba ubunyene ni Bujumbura TV ukarantu handitse ahakanu ka rouge uklika ko curindira kaza notification kacuklika ko kandi uzo kwa mironka video tuguhaiza Bujumbura TV. We love you so much. Ciao. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV.